Numunezero gusubira kubona mwese bakunze ibiganiro bya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cingo n'imiryango ni ikiganiro turabira hamwe ivy'umwami Yesu ariko arakora mu ngo, aho naho tukavuga ibiki ahamagarira abagabo nk'umutwe w'urugo, tukavuga ibyo ahamagarira abakenyezi abitwa abafasha mu rugo, nigika ahamagarira abana. Aho naho kenshi turababwira na cyane ivy'umwami Yesu abitezeko. Turavuga nigiki ijambo ry'Imana risaba abagabo, nigiki ijambo ry'Imana risaba abakenyezi, nigiki ijambo ry'Imana risaba abana. Uno munsi tukaba twashatse kubabwirira hamwe nyifato nk'umukristo mu rugo abakristo bakwiye kugira mu bihe bigoye. Ibijanye niyo nyifato abakristo bakwiye kugira mu bihe bigoye navyo nyene no munsi twashimye gusubira kwazana na mutumire duherukana umwe yatubwira ibijanye n'ingene tw'abakristo bo kwizera mu bihe bigoye, niwe agomba garuka tubwire ibijanye n'inyifato abakristo bogira. Nawe sundi ni Pasteur Christian Ciza, turasuye kumuha kandi kazi mu kiganiro cacu. Murakoze kandi gusura ku ntera iryo teka ryo kugira ngo tubane muri kino kiganiro kijanye n'ingo n'imiryango. Amen. Murakoze namwe kubona mwatwitavye mugaduha umwanya wanyu, Imana ibahezagire. Amen amen. Dutangura kibazo ca mbere kivuga ngo mbega Pasteur, iyo tuvuze ibihe bigoye tuba dushase kuvuga iki? Iyo tuvuze ku bijanye n'ibihe bigoye, nibaza yuko atamuntu numwe adatahura cane ico kintu, ni ikintu gisanzwe gihari. Tuvuze mu bihe bigoye, ubundi abarimyi bazokubwira ngo ibihe biragoye igihe imvura itari kwiragwa. Siko abantu barakubwira ngo ibihe biragoye mu gihugu bafatiye kuko ngene umengo ibintu ntibiriko biragenda neza nkuko bavyifuzaga. Rero ibihe bigoye uzosanga imisi yose ari ibintu canke ari ibihe bitandukanye n'ibihe vyari biri bisanzwe biri normale ku bijanye n'ubuzima bw'umuntu. Nimba hari ibintu usanga bikenewe ku buzima bw'umuntu mu buryo busanzwe, ariko ivyo bintu bikaba bidahari, ivyo tuca tuvuga ngo ibi ni bihe bigoye. Nimba hari ikintu gitandukanye canke kibi kiba cashitse kigakora ku bantu, abantu baca bavuga yuko ico ari gihe kibi, ari gihe kigoye. Niyo mpamvu rero dukwiye kumenya yuko iyo tuvuze ku bijanye n'ibihe bigoye, ni bihe bitandukanye n'ibihe biri normale usanga abantu bashikako canke bishikira abantu. Kandi ikintu dukwiye kumenya nuko ivyo bihe tuvuga yuko ari ibihe bigoye, ugiye kuraba ni bihe bigize ubuzima bwacu. Mu buzima bwacu bwa minsi yose hari igihe usanga ibintu bitagenda neza nkuko twavyifuzaga, rero bigacika ibihe bisanzwe bihari, ariko bikaba ari ibihe bihari bigoye. Kubihakana n'ikibazo, ariko kwemera yuko ivyo bihe bihari bica biguha no gushaka kumenya nihe nyifato nkwiye kubigiramwo, na cane nko muri iki kiganiro kijanye n'ingo n'imiryango tuvuga ati mbega iyo vyashitse mu rugo, iyo vyashikiye umuryango, nihe nyifato bakwiye kugira. Nibaza yuko ari cyo rero tuca tuganirako. Ego nico kibazo kigira kabiri ca tuvugana ko aho tuvuga ngo mbega none iyo ivyo bihe bigoye vyashitse mu muryango bigashika hamwe hagati y'abantu babiri bakundana, vya bihe vyiza bari barimwo bidahindutse, bibaye ikindi kintu badatahura, ikindi gihe kije kigoye, baca bagira nyifatiziye. Ikintu kimwe nshaka kuvuga ngaho mbere yuko ninjira muri ivyo, ni inyifato itariyo usanga kenshi abantu bagira. Reka nkwereke ikintu gisanzwe gihari nagiye kubona canke ibintu bitandukanye nagiye mbona. Hari igihe nigeze kubona umuryango, uwo muryango bagize ikibazo, umwana wabo agira isanganya, yarakiri mutoya ariko yari kumwe na nyina wiwe, agize isanganya aritaba Imana. Umugabo agerageza kuremesha umugore, ariko umugabo ari mu bandi bagabo akababwira ati iyo umugore wanje yari kuba ari responsable biriya bintu ntivyari gushika, yari kwitwararika umwana muri kiriya gihe yagizemo accident. Abo bantu barabiganira ko nabo babivugana n'abagore babo, abagore babo babishikiriza wa mugore. Nubwo wa mugabo yagerageje guhumuriza umugore wiwe, ariko umugore we akaguma yumva yuko umwana wanje yapfuye ku bwa jewe. Rero umugabo akagerageza kumufata, umugore nawe ntavugiye umugabo yuko yumvise ivyo yavuze gutyo, ariko umugore aravyibikamo, umugore akaravyibikamwo. Nyuma y'igihe runaka umugore biranka, abwira umugabo we ati umviriza, ivyo kubana hagati ya jewe na wewe bigarukire ngaha, genda ushaka undi mugore
jewe ntitukibana kuko jewe ndi irresponsable. Umugore yishizeko amakosa yuko umwana yapfuye kubwiye kuko yumvise yuko ari umugabo yabivuze, kandi ati nawe umugabo nugugumwa umbwire yuko nkunda yuko atakibazo, ariko ndazi yuko muri wowe uzi yuko ari jewe natumye umwana wacu apfa. Rero umva ico kibazo cabaye ntibashoboye kumenya uko bacifatamwo, kibageje aho bahukana. Iyo hageze ibihe by'ubukene, ibihe by'ubushomeri, ibihe byo kuburanirwa, ibihe by'indwara, urabizi igihe abantu bari ko barubakana mu gusangira indagano hagati yabo imbere ya pasiteri ya padiri cyane, baravuga ngo mu bihe bibi no mu bihe byiza tuzobana. Ariko ugiye kuraba hari igihe usanga ibihe bigoye birashitse, ubukene, ubushomeri, kubura umwana, ugasanga abantu mu rugo batevye kuronga ikibondo. Ibi rero hari igihe biza bikabahungabanya. Iyo bibahungabanyije hari igihe uca usanga rero nk'umugabo swat hari amakosa ataka umugore bivanye n'ikibazo gihari. Hari igihe umugore ataka umugabo amakosa. Ivyo navyo hari igihe bibishika aho usanga bahukana, umugabo agafata iyo nzira, umugore agafata iyo nzira. Uwo si umugambi w'Imana. Ico ni igihe bataba bazi uko ngene bavyifatamo. Hariho n'ikindi gihe rero uca usanga umuntu arondera uko ngene yisumamo. Nukuri uburyo abantu bisumamo hari uburyo bupfuye abantu bajamo, ugasanga bari mu rugo ariko ugasanga bariko bararenga ibigo kugira ngo baronke ico kintu bari bakeneye mu rugo. Ico ni ikindi kibazo. Ikindi rero kintu kibabaje nuko abitwa yuko basenga rero, iki ni ikintu kibabaje kubera yuko abasenga ntibazi ni hehe ntumbereza umutima wanje. Ndaza kubiganira ko kumbure mu nyuma, ariko hari uko ngene usanga abasenga baca barondera abitwa ngo nabasenzi bakabahemba. Musigende murondera Imana, musenge kugira ngo Imana inyishu yanje. Ico kintu bariko barakora ubundi si bibi gusaba abandi yuko bagufasha, ko na Yesu aravuga yuko twikoranira imitwaro niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko hari uko ngene abantu badashaka Imana, bashaka ivy'Imana rero bakabiriha, bakarondera bitwe yuko basenga. Rero twaramaze kubona yuko ari abantu benshi bace batangura ivyumba vy'amahombe, bati wezana amafaranga twege tukwikorera umutwaro. Abantu benshi baba escroque muri ubwo buryo, abantu bakazo bamanipule, abantu bakazogira iki, ugasanga ubuzima bw'abantu buri mu ruhagarara, ntibatuje, ntibatekanye, bakaja kuri uyu ngo uyu vyananiranye reka nje abantu bagahungabana. Ico rero ni kimwe mu bibazo bikomeye ingo zifise, kuko mu bihe bigoye uca usanga abantu batamenya ni gute bakwiye kugira gute bakwiye kuvyifatamo. Rero ikibazo ikintu rero ni gute rero nk'abantu bakijijwe, nk'abantu bizeye Imana bakwiye kuvyifatamo. Icambere nuko tudakwiye guhagarika kwizera Imana. Ofete kenshi abantu twizera abantu mu gishingo cyo kwizera Imana. Nigeze no kubwira umuntu umwe, wowe wizera ukwizera kwawe kurusha uko wizera Imana. Kuko uzi yuko kuko nizeye birakoreka. Iyo bidakoretse ugaca wumva yuko Imana yaguhemukiye kuko wari wizeye. No, ntabwo twizera ukwizera kwacu, twizera Imana. Rero igihe twizeye Imana hari igihe usanga ivyo bihe turiko turabicamo kumbure ntibihindutse igihe tubishakiye, ariko kwizera kwacu Imana kuraza kukadufasha kukagira gute, kukadukomereza muri ivyo bihe, tukabicamo dutekanye tuzi yuko Imana iracari au contrôle. Nta kintu na kimwe mu biriko biraba Imana itazi, kandi nta na kimwe kirengeye ububasha bw'Imana. Rero muri ico gihe kwizera kwacu Imana turasenga, turaza tukavugana n'Imana, tukishikanira Imana, tukabwira Imana ivyo bijanye n'ivyo turiko turacamwo, egome umwe wese ku giti ciwe, ariko kandi nka famiye tukaza tukabwira Imana ibijanye na situation yacu. Muri ico gihe cyo gusenga turihereza Imana, tukereka Imana aho tuge tudashoboye yuko dukeneye inkomezi zayo kugira ngo zigire gute abarizo zidushoboza. Muri ivyo bihe nyene ni naco gihe tuca dufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana turumva Imana ivugana natwe. Hari igihe abantu baba bashaka yuko bavugishwa abo bavugishako. Ja mu ijambo ry'Imana uzokumva Imana iriko irakubwira, iriko irakuganiriza, kandi inagira icivuze muri vyo uri kuracamwo. Ariko kandi Imana iraza ikanavugana n'imitima yacu. Muri uko gusoma ijambo ry'Imana
turarifata mu mutwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugira gute kugucumurako. So ijambo ry'Imana turarimemoriza rikadufasha kudapfa gukora ibintu uko twebwe dushaka, kuko tuzi icyo ijambo ry'Imana rivuga kandi riri mu mutima wacu. Iryo jambo ubwaryo riraduha inkomezi ryo kubikora. Hanyuma ikindi ni ukwama twiyibutsa ibihe byiza Imana yaducishijemo, kwibuka ibintu byiza Imana yadukoreye muri kahise. Urabona hari n'igihe najewe mu rugo, hari igihe usanga umuntu mu bihe bitandukanye ariko aracamo ugira tendance yo kuguma uvuga ku kibazo. Nibuka rimwe ari mu gitondo ndabwira madama nti umviriza rero, hagarika kwiyumvira ku kibazo, iyumvire ku Mana, tangura kwiyumvira ku byiza by'Imana ku buzima bwawe, shiramo indirimbo z'amagospel. Izo ndirimbo ziraza kuduhutsa, ziraza kugira icyo zikoze muri wewe, uraza kumva ishimwe ry'Imana, kuko uko wiyumvira ku kibazo, ikibazo ntigihinduka, ahubwo uko wiyumvira ku Mana, ivyo biragukomeza wewe mu buryo ikibazo cakindi nyene gicika gitoya, kuko wewe uri mu maso yawe, uri imbere yawe ni Imana. Ego ico nico navuga kuri ico kintu. Amen. Ico kintu kirakomeye gose, cuko mu bihe bigoye, mu bihe tudatahura, mu bihe tudafitiye inyishu, twiyumvira ku Mana, twiyumvira ku bukuru bw'Imana, twiyumvira ku gikorwa Imana ikora muri twebwe. Nico gituma muri ivyo bihe bigoye dusubira kuronka ingufu zo kubisurmonta. Ni nk'uko umuntu yokubaza ngo uracafise cya kibazo, bamubwira ati yego niko kiri mbwa ntaco mbona, kubera iki ntuhanze amaso ikibazo. Voilà. Ico kirakomeye gose. Kuri ako kantu nyene hariyo n'igihe abantu bibaza ati ibi bintu nivyo canke sivyo. Nivyo, ikibazo ni cakindi nyene, umuntu ni wa wundi nyene, inyifato yiwe niyo ibazazaniye, kubera yuko inyifato yiwe mutamenyereye nuko we avuma ku Mana. Niyo mpamvu atekanye, niyo mpamvu ariko arashima, niyo mpamvu mengo ivyo bintu ntibimuhagaritse umutima nk'uko mwari mwibaze ko byari kumuhagarika umutima. Hari n'igihe ucumenga twabaye babantu bari trop négligent, genre kutabifashe mu ntoki, kutari kurabikora, porque beko kubikora vyo marireke, kubikora mbega hoho hari cyo byunyungura nta nakimwe. Nibaza yuko ari ikintu gihambaye gose, hamwe iribanga abantu benshi borimenya, twosigara tugenda nk'abatagira ibibazo. Hamwe akwaza ati kuri kunezerewe kandi ugifise bya bibazo nyene, kubera afise Yesu. Je mu bihe bigoye byarangora kumenya imigisha mfise. Ndibuka yuko n'umugabo wanje yambwiye ngo à chaque fois uciye mu gihe kibi wumvise umenga tanga kuvuga Dieu où es-tu? Dutangwa kwibuka ibintu Imana yagukoreye byiza muri kahise. Yego. Ati hari ibyo muri kahise, hari ibyo ufise no munsi. Nkama preuve y'icyo Imana yakoze, kandi pana spirituel bifadika. Ati ani mu gihe wabuze ibintu bifadika, hari ibintu bifadika Imana imaze kuguha. Byiyumvireko, bimediteko, yibishimire, bibe en sujet de louange, urabe ingene uhindukiza la page. Birasportifia, biratera intege. Mwese biko muradukurikira, turabaha akajede, turabaha iryo banga. Nukuri mwiyumvira ikintu Imana yakoze. Gerageza wandike, ufate wandike ku gapapuro gile list. Udosanga ufise ibintu byinshi byo gushimira Imana, ugiye kuguma uri focused ku kibazo kimwe, ku kantu kamwe Imana itarakwishura. Ukashusanga ufise ibintu jana Imana imaze kugukorera. Bigyo Imana ikwiye gushimirwa. Tubandanye n'ikiganiro cacu, ikiganiro cacu ko tuvuga niyo nyifata ibereye mu Kristo mu bihe bigoye. Aho naho tufise ikibazo kindi kivuga ngo mbega pastor, muri ibyo bihe bigoye hoba hari ibintu umuntu yokwirinda? Ego nagerageje kubivuga gatoya mu kibazo ca kabiri, ariko reka ibi bintu ndabirezime kuri iki kintu kimwe. Ikintu ca mbere gikomeye umuntu akwiye kwirinda mu kibazo canke mu bihe bigoye ariko aracamo, no kugumiza amaso ku kibazo. Kugumiza amaso ku kibazo nico kintu ca mbere umuntu akwiye kwirinda. Ndabisubiremo, ntibisobanura yuko umuntu akwiye kwinyoha yuko hari ikibazo, ariko umuntu yirinde kugumiza amaso yiwe kuri ico kibazo, yirinde kuguma yiyumvira kuri ico kibazo. Hariho kwiyumvira ku kibazo uvuga ati mbega ni igiki gikenewe gukorwa kugira ngo ibi bintu bihinduke. Sico ndiko ndavuga kwa kundi umuntu avuga ati ndagowe, ndapfuye, ubuzima burahagaze,
ewe hera bukungene. Ibi rero biraza bigatuma umutima w'umuntu ugira uruhagarara. Abantu benshi muri iki gihe cacu tubayemo usanga amadepression yabaye menshi, nukunge n'abantu ikibazo baciyumvira ko bakakiburira inyishu bikabarengera mu mutwe bigatangura gucangana. Bamwe bagakoma induru, bamwe bakazambura bakazishira ku mutwe bakiruka kubera yuko baguma biyumvira ku kibazo. Kubera iki? Kuko iyo wiyumvira ku kibazo cyane kigutera uruhagarara mu mutima wawe. Murabona Yesu yaravuze nimba ari ikintu kimwe ni muri Matayo igice cya 6 uhere ku murongo wa 24 ukamanuka. Yavuze ikintu gikomeye cyane avuga ngo ntimukiganyire kuko ukwiganyira kwanyu ntabwo gushobora kugira icyo guhinduye muri situation muri biro. Nimba avuga yuko tudakwiye kwiganyira muri Matayo nyene igice cya 11 uhere ku murongo wa 28 ukamanuka, aravuga ngo nimunyikoreze jewe imitwaro yanyu, ivyo bibaremereye nimubizane kuri jewe, mubimbwire, muze gusuka ako gahinda, uwo mubabaro, ivyo bibaremereye mubinyikoreze jewe. Hariho n'igihe usanga abantu bikoreza Yesu iyo mitwaro ariko bakaguma bayikoreye nabo. Ico nikindi kibazo nigeze kuvaga kuruga twenza ko umuntu yasavye lift avuye ruguru n'umuzigo wiwe, asaba lift y'imodoka imanuka i Bujumbura, bamuhaye lift bamushira inyuma, nya muntu yinjira muri iyo modoka nimba ari iri ya double cabine ari inyuma ariko akaguma yikoreye igikapo ciwe. Umutwaye agera hano arahagarika imodoka bamuga ati shira ico gikapo hasi, bati oya wampaye jewe lift rero reka ngumane n'igikapo canje kugira ngo sindushe imodoka yawe. Bati oya igena guhaye lift wowe n'igikapo cawe, so urashobora kuruhuka, ntubandanye wikoreye umutwaro kandi umutwaro wawe wamaze kuruhurwa. Uko niko kenshi usanga abantu Yesu avuga ati nimunyikoreze jewe amaganya yanyu, nimunyikoreze iyo mitwaro yanyu. Arabivuga neza, ashaka yuko tuyimuha tuge tuce turuhuka. Kuruhuka rero bisaba cyakintu twahereke kwizera, kumugirira confiance, icizere cyuko avyikoreye araza kugira ico abikoreye. Kuguma ndavyiganyira ko ntaco biza kugira ico bihinduye mu mutima wanje canke mu buzima bwanje. Ica kabiri nuko muri uko nyene kutagumiza amaso yacu ku kibazo, twirinde kwidodomba, complaining. Iki ni ikintu kibi cyane mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'Imana. Ufite iyo tuvuze kwidodomba ni ukuvuga amajambo mabi kubijanye n'ibiri ko biraba. Urashobora kuvuga ayo majambo mabi uyitumbereza ko, urashobora kuvuga ayo majambo mabi uyatumbereza kuri mugenzi wawe, kandi nimba ari mu rugo ari ikibazo jewe nkaguma mbwira uwo twubakanye amajambo mabi kubijanye n'ivyabaye, nta kabuza yuko uwo twubakanye ashobora kuzonyihanganira mu gihe runaka, nyuma y'igihe runaka bikanka akavuga ati reka mbe ndakinjura nje ku ruhande, ugasanga urugo rurononekaye rurasambutse gutyo. Canke uko kwidodomba ni ukuvuga amajambo mabi kubijanye n'Imana. Hari inkuru iri mu gitabo cyo guharura igice cya 14 uhere ku murongo wa mbere ukaheza ico gice, bitangurana n'igice cya 13. Imana ibwira Mose rungika abantu mu gihugu c'i Kanani bagende kuraba igihugu je ndabatwayemo. Aba bantu bari 12 personnes, bose bagiye muri ico gihugu, baragiye bararavye ibiri muri ico gihugu, bose barabibonye, bose babonye bimwe, bose barabonye uko n'ico gihugu gitamba amata n'ubuki, barabonye ivyo cama yari neza, bose barabonye ibisagara vyo muri ico gihugu kungene vyubakishije amatafari, amabuye, iki ibihome bikomakomeye. Barabonye abantu bo muri ico gihugu, barabonye abanaki bo muri ico gihugu, bose 12 barabonye. Igihe bagaruka 10 muri aba, kandi baje bazanye n'ivyamwa bakuye hari abantu bararyoherwa, 10 muri aba batangura kuvuga ati twebwe twiravye imbere y'abari abagabo tumeze nk'inzige, twebwe twiravye imbere y'abari abagabo tumeze nk'inzige, n'abari abagabo bagaca batubona tumeze nk'inzige. Ico ni cyambere. Uko wibona face y'ikibazo niko vy'ukuri ucika imbere y'ico kibazo. Bacavuga ati rero nta mpamvu yuko twobandanya uru rugendo, twironderera umuntu dusubira inyuma. Abantu bose bararira
bararira bati oh iyi mana yaje kutubesha ishaka ko twopfuma dupfira muri ubu bugaragwa nyene hako tugira reka dufate inzira dusubira inyuma babiri muri bo Yosuwa na Kalebu bari kubitasa bati turabinginze ntimukorere kuri ico mumenye yuko twebwe mu maso y'aba bantu turi inzige ariko dufasha abo bantu tukaba tukabashira imbere y'Imana bameze nk'itongi ry'ubugari tumira tutabanje guhekenya ova ngo tuzobarya bwa mutsima tuzobamira tutarinze guhekenya sasa aba babiri barerekana combien kugumiza amaso ku kibazo uba muto face y'ico kibazo gushira amaso yawe ku Mana ikibazo nico giceka gito ikibazo ni cyakindi nyene ariko gushira amaso yawe ku Mana uco usanga ikibazo gitakaje inkomezi ikintu cabaye nuko abantu bose bashatse kwica bicishije Yoshua na Kalebu amabuye Imana icira intervena rero uhere ku murongo wa 28 kumanuka Imana ibabwira ijambo ngo mwabantu mwe ivyo niyumviye muvuga nivyo bizobashikako niyo mpamvu dukwiye kwirinda kwidodomba kubera yuko amajambo tuvuga mabi arariska kudushikako twirinde kwidodomba ariko ni gike dukwiye gukora mu Bifilipi gice cya 4:6 ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo ntimwiganyire ariko mu vyo mukenye vyose mubimenyesha Imana ibintu bitatu mu gusenga mu kwisonzesha mu kwinginga no mu gukenguruka tubimenyesha Imana dusenga twinginga ariko kandi dukenguruka dushima Imana so iyi ni nyifato dukwiye kugira mu kwirinda kugira inyifato idashobora kugira icyo ihinduye muri situation yacu ariko iyo situation ikarushiriza kuguma ahubwo tugasanga turanikwegeye ko ibibi birenze ivyo twari turiko turacamwo muri uwo mwanya ego cyane akoze cyane inyifato vraiment iraryoshe ku mukristo kubera ko nukuri birabishe kumva umukristo avuga ibibazo gusa kibazo gikomeye cyane birabishe naho tuburi kuravyidodomba hageze aho abandi bariko bavuga ibibazo umuntu arika igihugu kiriko kiracamo nawe ukacujamo emwe birayangaye birapfuye erega ntituzohamara kabiri uribaza ati none uyu muntu wizigiye nde erega ubura atandukanye naba cyo mu bintu vyerekana umukristo inyifato y'umukristo hagati mu bandi bantu ni ingene uvuga akarimi kacu Imana ikoje gacishe kikara rya kumuriro twiyumvira ivyiza tuvuga ivyiza no mu gihe ibintu byo babiri bitari vyiza uvyumvire ku ivyiza uyumvire mu rugo ruhande ku ivyiza hari ijambo rimwe Petero yavuze ngo ni Petero canke Yakobo ati ni gute mu isoko imwe hashobora kuvamwo amazi arura n'amazi aryoshe mu isoko rimwe ntibikunda ni gute rero mwebwe mwitwa yuko murabimana mu majambo yanyu mushobora kuvuga amajambo ameze nabi amajambo ari negative mu gihe mwari muri sanse kuvuga amajambo yo kwizera kuvuga ku masezerano y'Imana kuvuga kuvyiza Imana ifise mu mutima wayo ku bwanyu no kubw'igihugu cyane rero ico kintu ni kintu abantu kenshi bakwiye kwiyumvirako ego hari yandi majambo aja meme au-delà ivyo tuvuga akavuga n'ivyo twiyumvira ivyo tuvuga biva mu vyumviro vyacu turakwiye kwimenyereza kwiyumvira ivyiza tukimenyereza yuko mu bigihe cy'ibibazo twiyumvira ivyiza tutiyumvira ku bibazo gusa tutiyumvira ingene ikibazo kigiye kudushikana turafise Imana bagenzi turafise Imana kandi no kuri iyo Mana irahambaye niyihindura ivyumviro by'umuntu tuyisenge tuyibwire ngo Mana hindura ivyumviro byacu uhindura imvugo zacu twiyumvirane ko ivyiza n'abagenzi bacu mu ngo zacu twiyumvira ivyiza n'ibizoshitsa mu bugingo bwacu kuko iyo icishitse ivyo vyiyumviro n'ivyo tuvuga ikabishitsa mu buzima bwacu nta bindi bitangaza bikoreka nivyo uvuga nivyo wiyumvira mu gusozera kino kiganiro cacu tuje hano tuvuga ngo rero tuvugane nizihe nyungu sasa nizihe nyungu zabo bantu bagumye ku Mana muri ivyo bihe byose bakoze bya bintu byose pastor Ciza heje kutubwira akantu mwari muhereje ko kavuga ku vyumviro vyacu muze kunyemerera ndaza kukavuga ko kuko nagateguye ndaza kukaganira ko peut-être nk'icyo umuntu akwiye kubwira abantu ariko ngiye kuri ico kibazo nuko ni izihe nyungu urabona hariya mu Bifilipi 4:6 hava ngo ntimwiganyire
mu byo mukeneye mu bimenyesha Imana mu gusenga kwinginga no gukenguruka. Umurongo w'indwi waho uvuga ijambo rikomeye cyane, avuga ngo amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu. So iki kintu dukwiye kucumva neza, ngo azoshibamira imitima yanyu n'ubwenge bwanyu muri Kristo Yesu. So mu yindi vugo, nzotekana mu mutima n'ubwenge bwanje buzoba ari ubwenge butumbereye neza. Sinzoba out of sense ngo nkore ibintu by'ubusazi, nzokora ibintu neza nk'uko bikwiriye. Iyi niyo nyungu ikomeye iyo twizigiye Imana muri ibyo bihe bigoye, nuko bizana amahoro y'Imana muri twebwe. Hanyuma ayo mahoro y'Imana akaba ariyo ateramira ubuzima bwacu, agateramira imitima yacu. Abantu baragwara amatansiyo, abantu ibibazo ama AVC, ariko ugatekana, umutima ntutere nk'umuntu nyine apfuye, ubwenge bwawe bukaguma butekanye. Ayo mahoro nta handi ava keretse mu gihe umuntu yeguriye Imana, akizigira Imana, akamenya yuko Imana iracafise ubushobozi kuvyo ariko aracamo. Rero ugiye kuraba ijambo ry'Imana riratwereka cyane yuko hari imfashanyo y'Imana kuba yizeye. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko kubizigiye Imana abangaba barafise ugutekana, barafise ugutabarwa, ngo Imana yashize ibirenge vyacu ku rutare, ahantu tudashobora gutwarwa hirya no hino n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana riratwereka ukungene Imana iri mu ruhande rwacu. Ariko kandi kuri icyo kintu, mfatiye kuri Yeremiya igice cya 17 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'8, amajambo akomeye Imana yabwiye Yeremiya bati abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi, yavuze ngo bameze nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, n'imigezi y'amazi. Iki giti mu gihe cy'uruzuba, igihe ibindi byose biti vyumye, cyo kiracatotahaye. Mu gihe bikenewe yuko cyama kirama. Ico giti nta kibazo na kimwe gifise mu biriko biraba aux alentours. Bihagaze he? Bihagaze aho ico giti kirungitse imizi yacu. Nimba imizi yacu iri ku Mana, nimba vy'ukuri twizigiye Imana, nimba vy'ukuri twizeye Imana, nimba tuzana imitwaro yacu tukayikoreza Yesu, nimba tuzana amaganya yacu tukayamumenyesha, ivyo birahagije kugira ngo muri vya bihe bigoye biriko birasaza abandi bantu, twebwe dutekana, twebwe tukaguma turi abantu basa neza. Bidasobanura ko tutariko turakogwa n'ivya bindi biriko birakora ku bandi. Amafaranga yabuze, egome, igitoro ntaco, isuka ntaco, ibintu biraduze, ibiciro, ibintu biragoye, umuntu arabuze ico afata n'icareka, ariko asanga umuntu wewe uko yifata aracatotahaye, asa neza, ubuzima bwiwe buri nico bumaze kuba mwegereye. Bihagaze he? Bihagaze hehe uyu muntu ashize imizi yiwe? Nimba imizi yacu iri mu Mana, nimba ari ku Mana tuvoma, ntakabuza yuko muri ivyo bihe bigoye nyene tuguma tusa neza, tumeze neza, dushima Imana, duhimbaza Imana. Ariko kandi tuzi yuko ugutabarwa n'Imana ntakabuza kuzodushikako. Amen. Ego. Amen. Urakoze cyane. Sinzi ko arakajambo kanyufise ubwira ariko baradukurikira mu gasoza kino kiganiro cacu. Ariko nibaza ko ibintu biri très clair, birumvikana gose. Nukubaza ikibazo kimwe kivuga ngo igiti cawe gitewe hehe? Wewe uvoma hehe? Ego. Source aho kura inkomezi, aho kura ubwenge, aho kura inspiration ni hehe? Ni muri Kristo Yesu. Nta kabuza. Imana nyina amahoro izoshibamira ivyumviro vyawe, ubwenge bwawe, wuzura amahoro, mu byugenda muri kuracamo byose ntose gumavuga ngo mbege ujya mu kumenga ibintu ziko turamwose byarimo. Twe ntidutuyaha, ntitubaha, aha siho tuba, hamwe sisi wacu. N'igihe cyose twizigiye Imana irafezaske tubaho hanze amaso y'isi, ariko duhanze amaso Imana. Ijambo rya nyuma kubera ko baradukurikira. Ijambo rya nyuma no rangiriza ko niki nkuko ibi bihe twege turiko turabamwo ntibitandukanye n'ibihe abandi babayemo muri kahise, abantu bo muri ico gihe ca Yeremiya babayemo. Ikintu gikomeye ni iki nyene Iveta avuze, nihehe imizi yawe iri, nihehe uvoma. Ndangiza ndabahe iri jambo riri mu Bifilipi nyene igice ca 4 umurongo w'8 n'uw'9, hava ngo ibisigaye bene data,
ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, abe ari vyo mwiyumvira. So murumva yuko ivyumviro vyacu bikwiye kuba bifise ibi vyuzuyemwo. Ku murongo w'icenda aravuga ngo ivyo mwize, ivyo twumvise ijambo ry'Imana rivugana natwe, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, ivyo twabonye abandi bene data bacamwo bakifata uko bifashe mu buryo buhesha Imana icubahiro, abe ari vyo mukora, niho Imana nyemwe n'amahoro izobana namwe. Nico ndangirijeko. Amen. Turinde ivyumviro vyacu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose, kubera yuko muri wo niho hadudubirizamo imbizi z'ubugingo. Uko umuntu yumvira mu mutima wiwe niko ari. Yesu abahezagire. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Akandi neje mutwa kuto Mwash TV turongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane no kuri inzo bitaba. Amen. Murakoze namwe nshuti bakunzi mwakumukirika kino kiganiro. Umwami Yesu abahezagire. Numva ari byinshi kandi byiza, ariko mu mutima wanje, mu mutima wawe uri kuradukurikira wo kwibaza iki kibazo, mbega none mvoma hehe? Mbega ubwo simeze nka rya jambo pastor yatubwira yuko dufisemo ibintu bibiri, hamwe turaza kwa Yesu ahandi tukavayo tukaja mu isi bastable, kuko ngaba iki giti yavuze giteyewe hafi y'imigezi y'amazi. Iyo migezi, ayo mazi ni Yesu, ni jambo ryayo, no gusenga, no kuba muri, kuba bien ancré. Iyo tutewe hafi yo tukaba tumeze neza, ngo n'umuyaga yuje ntuduhungabanya. Umuyaga nivyo bibazo, umuyaga nivyo bintu datahura. Ntushobora kuduhungabanya dufise Yesu. Turamwizigira, tukamutura imitwaro yacu, tukaza tukamuganyira, nawe akavuga ngo ni mureme, kuko inzitira zanyu ndazihoza kamaso. Ngo kandi nabashushanije mu kiganza canje, ntawe ushobora kubakurayo. None mwumva hari umuntu umwe dukura mu kiganza c'Imana? Nta vyisi, nta biriho, nta nibizoza byo dutandukanya n'uwo mwami wacu. Kimwe gusa no kubandanya tumwizigiye. Imana ibahezagire kandi Imana ibakomeze, ibaha ubwenge bwo gutahura bino bintu. Muntu uri hafi ya television Heritage, uri kurayiraba bici kuri television cyangwa biciriye kuri réseaux sociaux, twashaka kugutumirira gusubiza amaso inyuma, ugasubira ukibuka hari ico Imana yakoze mu buzima bwawe. Uno musi ugeze hehe? Wari kugendera mu biri ibintu atari biti ko turavuga, wari wangaje umutima, garuka kuri Yesu, aragutabara, araguha amahoro, aragukiza amagogwa yawe yose. Umwami Yesu abahezagire kandi ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Mwarahezagiwe. Amen.